uwa gatandatu mwiza kuri mwebwe mwese muri ko murakurikira radio Irebe FM umunezero wacu atubaha ikaze mu kiganiro dukunda Burundi cyo kuri no munsi. Ikiganiro dukunda Burundi musanzwe mugikurikira ku minsi ya gatandatu kuva igihe cy'isaha 3 kugera igihe cy'isaha 4, ariko bigiye guhinduka kuko muzora mugikurikira ku minsi ya gatatu, ku minsi yose ya gatatu kuva igihe cy'isaha 9 kugera igihe cy'isaha 10. Harimo musubire kucumviriza ano masanyene yo kuva igihe cy'isaha 3 kugera igihe cy'isaha 4. Bagenzi banje bo mu kiganiro ryaserutse mwumvise ko babagiye ko bivanye n'ibindi tugira dutangure kubashikiriza harimo n'amakuru mu ndimi zitandukanye. Ibiganiro bigiye guhinduka gato kubera iyo program, nuko rero natwe kuva igihe cy'isaha 9 kugera igihe cy'isaha 10 ku munsi wa gatatu mu kiganiro dukunda Burundi no musoza muragikurikira, musubira kugikurikira ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha 3 kugera igihe cy'isaha 4. Subire rero ndabahe ikaze mu kiganiro dukunda Burundi cyo kuri no munsi. Nizera ko muri benshi cyane muri kumwe natwe, musanzwe mudukurikira muri kuri FM 91 n'ibice 4, ariko kandi mukongera mukadukurikira muciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Benshi baratubwira yuko bari mu mahanga bariko baradukurikira kuri westatu akaburungu Irebe FM akaburungu.com, ariko kandi mukongera mukadukurikira muciye kuri application ya Radio Garden. Uragenda muri Play Store ukayitereshaje hanyuma ukayishira mu telefone yawe, ivyo bitwa kwensara mu rurimi rw'igifaransa. Inyuma yaho ugaheza ukaza uradukurikirana aho uri hose kwisi. Irebe FM iri hose. Ni kiganiro rero turadutumiramo abarundi batandukanye banga mu gihugu cy'u Burundi canke abarundi baba mu makungu, kugira ngo dushobore kuyaga nabo kuvyerekeye ku bikorwa bariko barakora. Ikiganiro dukunda Burundi mwamva yuko tuba turiko turaganira na babandi baba baramaze kubitahura canke bari mu nzira yavyo yo kuvyerekana ko vy'ukuri bakunda igihugu, kugira ngo n'ababandi bataragira agatima ko gukunda igihugu nabo nyene bashobore kugira ako gatima, bamenye yuko igihugu cy'u Burundi ari umuvyeyi wacu. Iyo tuba twaragiye haba hari aha kabiri canke aha gatatu, ariko iwacu hakaguma ari iwacu. Ni nako rero kuri uno munsi twaciye dutumira ni umupfasoni Odette Nisabwa, asanzwe ari umurundi aba mu mahanga, asanzwe kandi ari n'icegera c'urongoye ihuriro ry'abarundi ku isi yose mu rurimi rw'igifaransa yitwa Diaspora Burundaise ku isi yose. Amuzi yuko haheze igihe gito haherutse gutorwa inzego zishasha zirongora abarundi bagiye mu mahanga, haba kurondera canke mu bindi vyose baba bagiyemo. Ariko kandi asanzwe ari nawe arongoye ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Gabon, Diaspora Gabonaise. Niwe turi kumwe hano muri studio, niwe tuza kuyaga, dufise byinshi tuza kuyaga kuko asanzwe afise amabanga ajejwe. Nuko rero ndanamuha akaze cyane Madame Nisabwa Odette. Mwakoze kudubutumire. Ego mwisange mu mwanya wose tuza kumarana ngaha. Murakoze cyane. Ego mwamaze kumwumva mutumire wacu Odette Nisabwa, nkuko nari nawe wabwiye asanzwe ari we arongoye ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Gabon, ariko kandi kabasanzwe ari n'icegera c'urongoye ihuriro ry'abarundi kwisi yose. Madame Odette Nisabwa, duhereye kuyo ho mwagiye hariya mu mahanga, mbega mwashitse ryari, mumazeyo imyaka ingahe? Ego cyane, jewe nashitse mu gihugu ca Gabon muri 2001, mazeyo imyaka 23. Ego imyaka 23 mu gihugu ca Gabon. ubwo bari bwo bwa mbere gushika no munsi muje mu gihugu canke mwari musanzwe muzi?
je namanza imisi yose muri semaine dédiée à la diaspora niyo induriro y'haro barundi namanza kugira dukoresha ibikorwa aho muri gabo bama biteguye bakazabaza yagaseke gushikiza bene wabo tubasize i Burundi. Tuyuse yuko igihugu ca Gabon igihugu cyo ku mugabane wa Afrika ni igihugu cyo ku mugabane wa Afrika yo hagati ni igihugu gifise uburinganire hafi inshuro 10 igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifise abene igihugu baco barenga gato imiliyoni 2 nkuko tubikesha urubuga rwa Wikipedia urubuga ngurukana bumenyi ni naco gihugu rero mumva Odette Nisabwa asanzwe arimwo tugerageje rero kwinjira neza na neza ariko imbere yuko twinjira muri Gabo dohere ku mabanga muheruka kuzezwa yo kuba icegera c'urongoye ihuriro rya diaspora ku isi yose twongera tunabakeza mbega gushika uyu munsi ko diaspora burundese iheruka gutorwa inzego shashe cyo kwitwa komite gushika uyu munsi tukaba twarabonye yuko mu minsi iheze cyangwa mu myaka iheze hariho n'abandi batorwa canke n'ibindi vyawo wasanga birimo gushika uyu munsi mwebwe bashasha muje twobitega kwiki vy'ukuri nyene baba abarundi canke n'ababa ngaha canke baba hanze bizera neza yuko hari ibintu mugiye guhindura. Nkuko mubizi inzego zaye zitowe mu kwezi guhezi ni shasha ubu iya diaspora shasha dushisi shasha abarongozi donke bashasha ico tuzokora twabuze duti tugoba ibikorwa amajambo make iyo diaspora twayise diaspora idasinzira diaspora y'ibikorwa diaspora y'ubumwe ni naco gituma mu civugo cacu twabwira abarundi bose bo mahanga ku marezo sociaux no mu nama dutubu tugomba ubwoko bwose abahutu abatwa abatutsi bose twegeranye imigamwe yose ize ico tugomba nishaka yo guteza imbere igihugu cacu kanatsinda muna twizera kubera ukwezi kumwe gusa badutoye tumaze mu migambi itandukanye no babwira nk'akarorero turi mundu yahari abarundi donc la semaine de la diaspora twashoye kwegeranya abandi bariyemeza $23,000 yo guterera icuma IRM tuzoshikiriza ministère de la santé akamenya aho bikere gusumba ahandi hama mu nzego twashinze turamaze kwanduza imiliyoni 30 izo nazo zatumye ibiro byacu bitangura aho vimukiye Munyakabiga bitangura kandi kanatsinda twatanze donc appel d'offre ku munsi wa gatatu ibibazo byakozwe twatuye gutanga akazi mu Barundi iyo ni ntaho gusa ivyo byaheze urongo isi yose nyakubahwa Ndagije Samuel afise umwe uteye ubwoba ubu nyene yacagira inguvu agenda muri Tanzania ahakura imiliyoni zitarizike agenda muri Kenya hose hamwe yegeranje uburyo bungana na 300 millions mu kwezi mukonyene ni diaspora nkozi diaspora irasinzira diaspora y'ubumwe ntibiranahera abarundi baba mu gihugu ca Gabon nkuko babikora mu mwaka weze murazi ko batanze intebe majana 200 pupitre aho ministère d'Education nationale yatungitse bunaho baheruka ibubanza baratanze ibitabo imiliyoni zenga nk'imiliyoni 12 sigabo yonyene Mozambique ntitwatanzwe duheruka Inyanza yake muri uku kwezi guheze kugira dutange amakano nyine miliyoni 12 ntibiranahera kuri uwa mbere uza kuwa mbere uje donc le 1er septembre abarundi banushira hamwe dikobu muri Etats-Unis bagira batange amakayi mu ntara ya ruguru ya vale ya $1500 akazi ni keshi tukadondora hano ndo batamikasha ibikorwa zo tubarira mutwizere kandi ntitwabuze kuba abahahora taco bakoze barakoze turashimira kuko intango iragoye Rojanti yatanguye utanguze shira hamwe yari intango ntire vyoroshe
hamasura niragira Eric abikora nabo nyene ubu twashize mu nzego zacu kugira bacira muri komite dosage baduhanura ati twe byagenze kunukunuku turahari muzogenze kunukunuku ni diaspora idasinzira idasinzira imigambi mpuzamahanga ikoze bati babizere kuko ibikorwa mu biriko ntabo kwibaza mbega ati wosanga ari kubera umuntu ari mu ntango ibintu nyine ati ni bya bindi vy'umushuhira niko vyama bimeze oya siko bizogenda turabe ukuntu twashira n'urubuga donc mu réseaux sociaux abarundi bariko rumva imigambi batubwira ati iyo migambi ni myiza cyane batubwira ati abo bagira ukuntu dufite ku mitede sage bazoduhanura tuzobandanya kanatsinda no ntabivuze tuzogira ingendo nyinshi mu bigo vyinshi turashimira ubushikiranganje bw'igenderanire bwatwemereye yuko tuza turakora n'ubuserukizi nivyo vyatumye ingendo zo zigenda neza si mu ntango turiyangaje kubikora n'abakozi twashize imbere nawe bimeze kuje haruhande mutwizere kandi mudusengere dushima Imana twashize imbere ego mwavyumvise ni Madame Odette Nicegera acurongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu makungu ku rwego rw'isi ariko kandi akaba anarongoye abarundi ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Gabon ari naho rero tugira twinjire neza mwamaze kuvuga yuko mu mwaka uheze batanze intebe zigera ku 200 intebe zigera ku 200 turavye intebe aho ukoze igiciro ziri ku ntabara amafaranga make mbega hari muri abarundi bangahe bashobora kwegeranya kugira ngo bakore ico gikorwa mwamaze kubona ati igitigiri niki mu bisanzwe abarundi bari muri Gabo si beshi dushizemo abana twibarutse dushikijana abo barundi rero nkuko mwambibona sinovuga ngo nishime cyangwa twishime n'abarundi bafise umutima urukundo twebwe turahura gatatu mu mwaka bonane tuyigira umwaka mushasha tuyembariza hamwe umunsi uko bakozi tuba turi hamwe umunsi wa independence tuba turi hamwe n'abarundi sinzi no bivuga jewe ndi muri Gabo umenga ndafise ba papa turafise ba mama twese bavukanyi n'abarundi y'umurundi umwe anagwaye bose abagwaye bacabwa tugire gute ufugoreka muri group ati naka yagwaye uburyo burahari n'ivyo mugatumwe ko tumukunda bose baca baza bakabikora kubera ubuserukizi bwacu buri muri Kinshasa kesha atari hagufi nibaze utamugora cyane abarundi b'u Burundi bari muri Gabo barumvise ikintu shita ubumwe nta naho ndabona muri group abantu bari baratukana ngo biki bumvise n'urubanza rwa mariage umengano rwa twese abarundi turahura turatarika turavuga imigambi y'igihugu bakabikunda cyane n'abarundi b'umutima ni naco gituma niyo ntanze dutanze cyo tubarongoye aka message na gato no muri group ati nta kintu twokora bacu bagikora ngira musanzwe muzi yuko hari abantu baje mu masezerano y'abakozi kera ku ntwaro ya Micombero hariho benshi bagiye bayitaba Imana hari n'uwaze kwitaba Imana haza amezi 3 n'abarundi babikoze igihugu cyawe kirazimvye umugabo aragerageje baregeranye uburyo bwose byose bigenda neza tutagoye umuryango byose bigenda neza n'abarundi usanga bari mu mice itandukanye nyine nkuko tubibona mu Burundi ati abarundi nyine bari mu bice itandukanye si bamwe si bamwe kandi kinashimye rero mu Barundi ba Gabo turi ubwoko bwose abatwa n'abarashika muga batutsi barahari abahutu barahari ntiwomenya ko ivyo bintu bibaho kuko twese turakorana tukumva yuko turabarundi bakunda igihugu amashaka ibintu yahari oya ico twacumvise umva mwarateye intambwe abarundi 100 ariko bakora nk'ivyo hariho kenshi imigwi y'abarundi baba hanze tudakunda kwibuka imigwi y'abihebeye Imana hariyo yo biriyo oya ivyo nacyo turahabona turabapote bakatolika hariya ego hariya abarundi babayo muri sanzuye mu gihugu cabo nkuko tubona yuko hari n'abanyamahanga baba ngahe iwacu turabona n'ibindi bihugu bimwe musanga hari abarundi bavuga ati hariya urajayo nyene n'ibimwe byo guhiga ubuzima mugabo ntihoroshe kuba
abarundi muri hariya muri rusange mubona mubayeho mubanye gute n'abanyagabo? Abarundi kutwe n'abantu bahariya tubanye neza ko abarundi basanzwe abarundi batekereza. Niya abategetsi bashitse barongo ibigo bashikayo abahari baduhatima yaje cyane n'abarundi bubaha kuko nta muntu turabona agiye mu gasho. Abarundi barakora akazi kabo bagataha. Imibano imeze neza Gabo n'Uburundi bukomeye cyane. Ego guti ubumwe bwa Gabo burakomeye cyane. Ni baho uriko uraraba mu vyekeye ibyo bagiye gukora abarundi ahanini ni mwebwe mwagiye mu vy'akazi canke hariyo n'abanyeshuri? Mu gihugu ca Gabo hari abakozi benshi batandukanye. Totangura kuba mu sene gihugu kuko murazi yuko icicaro ca CAC kiri muri Gabo. Ico cicaro hari abandi batari bake bakorerayo. Turafise mu organisation internationale abandi bakoramo kiresi ivyo turafise abaganga benshi bahari kandi ni leta muri Gabo yahaye akazi bakora benshi bakorera la majorité bakorera igihugu ca Gabo. Hakaba harimo n'abigisha kubera kera Gabo yerekene bakozi abigisha bigisha kandi bakorera leta ya Gabo na privé. Tucibagiye yuko hari abandi barundi baje mu masosiyete gutraduiza donc bizi gishinwa baje kwisobanura kandi benshi kandi bafashwe neza cyane. Igishinwa gihuriye he na Gabo? Igishinwa kuvuga Gabo kubera idafite abakozi benshi irahamagara abakozi hirya no hino kubera dufise ishamba rinini. Iryo shamba rinini rero hari abashinwa benshi bakorera bagira exploitation roba kugira bumvikana Gabo ariko bagusha ibiki nibiki aho baca hose bacu bagomba abantu bizi ndimi. Rero muri Gabo ntibabonetse benshi ariko babikora n'abarundi bagiye muri shinguru rurimi bakora ariko babikora n'abandi bakutundi tuzi ntashiye kuvuga ngaho. Ego nti ariko atubwira muri rusange ni abarundi babayeho mu gihugu ca Gabo hanyuma mu myaka 23 mumazeyo ni ryari mwatanguye kuvuga ati tuje hamwe nk'abantu tuvuka mu gihugu kimwe? Mwagiye musanga byaratanguye canke ni umwaka kanaka mwavuze ati rero turakeneye kumva yuko twogira ico yitwa diaspora burundaise? Jewe ngishika muri 2001 mu gihugu ca Gabo nasanze abarundi bahari none bagiraniye ngora kundana baravana sinvyahabaye ntabyo nzi birebire. Kubera je nahashitse nshiga donc muri lycée narahejeje imyaka 2 ndaronka ico bita exeta ngiye muri université mu mwaka wa 2 niho rero nije mu diaspora gitangura na Roger ambwira ati muri Afrika turakwifuza dukorana ibikorwa baca bangira charge de la communication sur le plan international. Imigambi ndayumva nk'umuvyeyi Rujanti yashyize mu byo bintu turakorana na vice president yahora vuba wa president nasubirije Manirakiza Jaberi Kimasi nawe nyine yaramfomye yarambwira ati kazi kameze kunuko nangura kubikunda n'uwatiye kwegeranya abantu ndi ku university ndatangura buke birakunda abarundi baregerana. Ari muri iyo myaka nyene we y'ibihumbi 2000 na novuga begeranye cyane muri 2010 n'uwatiye kwegerana cyane. Mu myaka 14 iraheze muvuga ati diaspora gabonaise diaspora burundaise muri Gabo irahari? Ego irahari. Mwavyumvise turi kumwe na Madame Odette nkuko Nairobi yasanzwe ariwe arongoye ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Gabo ariko kandi asanzwe n'icegera c'urongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi. Aniwe turiko turaganira hanyuma rero murumva yuko mwagiye hamwe mu myaka 14 gushika uyu munsi n'igiki diaspora y'abarundi baba muri Gabo abarundi baruke muri diaspora baba muri Gabo bishimira kuba bageze kwa bati twe natwe nk'abantu b'abarundi bagiye hanze turafise ico tumaze kumarira igihugu? Abarundi bo muri Gabo ico twokwishimira nabo nyene bose bishimira ubwa mbere n'ubumwe. Birateye igomwe kubona abantu b'Uburundi batajyanira hanze
birateye igomwe iyo mubona muvuga ururimi rumwe mukumvikana mukagira atakibazo. Ikindi kirutera ishaka tuvuga dukunda nukuntu bakunda uburundi iyo bavuye. Ugasanga nabagiye ari impunzi kera nabonyene barakotiza kandi badasubira ngaho. Umva ibikorwa baravyumva ni gwa rukundo ngo turavuga urukundo twashize imbere ya vyose. Abarundi kuno babwiye muri Gabon kwegeranya uburyo ni kintu coroshe. Mugubwa muri diaspora twashizemo d'abord kugira tugire union bose baba hamwe. Niyo devise yacu. Kuko tutari hamwe tuzobage mu kurundi bikundi. Mubanza mukumvikana, mumaze kumvikana niho n'imigambi igenda neza. Nuko ni imyaka 14 ati ubumwe mumaze kubona yuko ubumwe buhari mwaravuze ati reka dutangure guterera intebe 200 uno mwaka naho ibikorwa iruhande ya politike yishiramwe y'abarundi ba mu mahanga ku isi uko biri kose namwe murishiriraho ivyo muvuga ati natwe ubwacu turiko turakora dufatiye nyene ku migambi isanzwe ihari. Ni ihe migambi muvuga ati turiko turakorera ko kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu? Murazi yuko turose intogo zishasha nibazo bimwe bizosubirwamo tubaze dukorera mu runani w'isi yose. Nk'ubu twimeje gukora ico gikorwa mwumvise cyo kwitangira igikorwa tuko turakora cyo kwitangira inyubako ya diaspora y'isi yose. Iyo rero izoba ari 5 étoiles 12 étages kandi ico gikorwa gitangure mu kwezi kwa mbere. Ayo mafaranga mwumvise twanduje 300 millions no gutanga ico gikorwa. Ibihugu bibiri byamaze kubitanga. Igikorwa rero kigira gutangure gukora na conception yatanguye. Abagira conception baza kuriha amafaranga nka 10 millions tuskaje kubaha batanguye ayasigaye twumvikanye ni kuba tujya twitangire abarundi bose baba hanze nawe Burundi badufashije zovyemera nta kibazo ngo ni dukunda Burundi. Ego vice gikorwa bwa mbere nico murimwo ugushika uyu munsi. Ico gikorwa tugacitangira muri ko muribona nyene muri bwa bumwe barabitahura. Reka turashobora kuba twarabitahuye bwa mbere mu uyu munsi tukaca tutangwa bati uriko murabona mona babitahura yuko bategezo guterera kugira babitahure. Ni strategie ni plan d'action zoshira en place kandi twatanguye. Umurundi ugira amenye ico yipfuza no kumusigurira neza ati mbega amafaranga azomariki. Ukamwisha diaspora imaziki. Hari abibaza ko diaspora iza kudandaza. Diaspora turabadandaje. Diaspora ni uguteza imbere igihugu cacu cyatwibarutse. Ni kugira dushike kuri ya vision 2040 2060. Ni muri yo ntumbero nyene rero twege tuzongira ingendo starizike kugira duhure n'abarundi mu bihugu bitandukanye. Hama ubuserukizi tugira imana yuko Ministre des Affaires étrangères ariko abidufashamo kugira tuvugane abarundi babegeranye no tubegeranye tubasigurire abafite ibibazo babibaze hama amasindahere. Ni uravye diaspora burundeze hari muri Gabo mukaraba n'abandi mashira hamwe y'ibindi bihugu kuko ntimuri abarundi gusa baba muri Gabo. Ni giki nk'abarundi naho mwebwe mwamaze kujamwe mwumva yuko bimeze neza mugabo mufatiye kukungene mubona bari turafise ico twobigira ko abandi? Ico nifuza cyambere bo twigira ko muri Gabo n'ubumwe. Kuko gufasha Burundi sukuza amamiliyari gusa. Ubumwe buhari ko twivuza iterambere ubumwe kuri bose. Sinobwo ni Gabo yonyene hari n'ibindi bihugu biri kuratwereka yuko ubumwe buhari. Kandi n'abandi nk'igihugu ca Mozambique nababwiye. Ndababwiye ko Dikobu ni association isanzwe irongowe n'uware yizwe gutesi yose nayo nyene ibien organize. Twaza abantu ba Belgique n'ibindi bihugu biri organize. Ubu rero tuje ku mugaragaro. Ikibazo tugira nuko kera tutabanye ibikorwa vya bose. Bimaze kumenyeshwa ibikorwa byose tuvyandika twengene bimeze. Ubumwe buzohaba katuravyizeye. Ikindi naco ko nababwiye twashize Imana imbere ivyo uzokora byose uzobisengera. N'abandi basenze ariko baranyumva musenge diaspora kugira ntizimamaze igihugu. Diaspora ni kazoza. Diaspora igihugu kiratwiteze. Diaspora turi hamwe ibintu bizogenda neza
diaspora ni kazoza ku Burundi. Dufatiye ku bindi bihugu ingene byateye imbere nk'umuntu ariko atwumviriza kugira ngo abitahure neza ingene diaspora ifise uruhara ibindi bihugu atari Burundi, diaspora igira ivyo bavyaragize uruhara gute nk'akarorero ati igihugu iki n'iki cyo carateye imbere kuri diaspora? Uravye kuri model ya Senegal, aba Senegal aho bari hose bunze ubumwe. Uravye ibintu bakora ama transfer y'amahera bo baragenda gace akaboneka neza agashika mu gihugu. Amazu menshi y'amayetaje bubatse n'abasenga baba hanze babikoze. Ico ni igihugu novuga yuko arakarorero. Hari kindi Maroc nayo nyene uravye no ku marezo social ni igihugu tunganije neza, aba Maroc bahari barakora. Ikindi nation ira Mauritanie yo ni exemple iboneka, baraza bashiga imitahe hirya no hino, amafaranga yabo akorerwa aja mu gihugu. Nibubaka no hanze bubaka iwabo, ivyo bubaka mu gihugu bagiyemo naho bagirira amakomese yabo. Aha muri Afrika hagufi Cameroon ni igihugu baragenda bakarondera uburyo bwose kugira mu gihugu cabo, barubaka baragira amasosiyete batanga akazi. Nibyo twifuza naho mu diaspora y'u Burundi kugira dukurikira ivyo ndi bikorakora. Ego kenshi umuntu ashobora kwiyumvira gukora ariko hakagira intambanyi kanaka, muriko muzogenda usange kubera ko musanzwe mufise imiryango hariya canke mufise ubuze hariya, ni igiki mwosaba abarundi rero nabo ubwabo basanzwe babangaha kuko niho muzoba muriko murakorera iyo migambi? Abarundi basanzwe babangaha twagira tubasabe nabonyene muri bwa bumwe baduherekeze ntibatugore kuko twabivuze mu migano giheruka tubizi ko amadosi akunda kuryama nk'ukuri ADB bigateba idosi yo kumara amezi 3 kandi umuntu abaza afise nk'indi umugira akora akazi batunyarukirize administration bandanye ikora babitwemeye ko bizogenda neza, twizere yuko bizogenda uko babivuze. Nk'umuntu arondera nk'agitino lisansi binyaruke, abagira passport batunyarukiriza kugira dukore twimvamo neza n'urugi wacu basanzwe babikora muga tugomba karusho batwakire neza kuko byahora mugabo akarusho kahabe hamwe duhakazi nabo bagerageze yuko twaje gufasha igihugu ntavuga ati dusoye mu mufuko atagiye amafaranga menshi badukora akazi neza bakore nk'abikorera kuko turi kure abari bari ngaha niyo maso yacu. Ego cyane nta umwonga uburi sato idahiswe uko biri kose tugerageje kora muri rusange ntushobora mukodo abantu basanzwe bameze nta muntu ashobora ikintu ngo bagihurize ko bose. Hariho abo usanga bakiri mu mahanga mugabo bagifise akangonongono gushika uyu mwanya mwebwe mu batera kaye kamu kuvyerekeye iyo migambi muri ko murakora. Oya twarababwiye yuko iyi diaspora yacu yitwa diaspora dasinzira, diaspora twashize ubumwe imbere n'ibikorwa imbere. Rero ngo rukundo tuzobereka bizotuma bagaruka nitwa bagera twaganira so kumingwane zabo tuzumse tugiye ati kubereza umwe twumvise mudu propose kibaduha amayide yabo nabo tubikorereko namwe nasho gutwara wenyene kuko bo witwaye dutwaye abarundi bose ubwo baruzobumviriza batubwira ingwane zabo ega nibazo nadufasha twashaka kwihenda cyane mu mvugo zacu bikatugora bakatubwira ati nyabu nabukebuke bitonze nabonyene ati bijya mwavuze ni vyiza atariko twaza ko byenda kunuku turingabye ubwo mwe tuvuga nukumviriza bose kuko nabivuze ubwoko bwose abantu bibaza ngo baragoye byose bizogenda neza tuzobumviriza nkuko natuba twumviriza nta gucererwa ubutazobitahura n'inguga muzohoza ko kugira ngo nawe ashobore kubitahura nta bya bindi inyuma y'amezi 3 ngo utarenjera ngo bizoba biheze nuko ni kigano dukunda Burundi turi kumwe na umupfasoni Odette Nisabwa asanzwe arongoye ihuriro ry'abarundi baba mu gihugu ca Gabo akaba kandi asanzwe ari n'icegera c'urongoye ihuriro ry'abarundi ku rwego rw'isi niwe turi kumwe ariko kandi dutera tuja no ku musozo w'ikiganiro
ni giki muri kano kanya rero akandi kajambo wokongera ko mu gusozera ushobora kubwira bari ko baradukurikirana muri kano kanya kajanye n'imigambi muri ko murakora haba muri Gabo canke ku isi yose canke abarundi nabo bwabo ico bashobora kubatekerera? Sinorangiza ntashimiye ubushiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu ukuntu kuva tubaho diaspora habaye amatora demokratike transparent bituma bizeye twabonye ko ibintu byanditse mu Burundi naho nyene ubu n'amahoro bitigeze bibaho. Turashimiye cyane, turashimiye inzego z'igihugu zatwakire zikuma imigambi yacu bakatwana twakira. Habicuna ngira mvuge mu kurangiza abarundi mwatwizeye mukadutora ubande mutwizera kugira dufashe iterambere ry'u Burundi. Ni igihugu c'amavukiro, dukunda Burundi bwacu niwo muvyeyi, turabiteze mu dufashe karibu ku kazi, hari ibibazo muraturaba tubitunganye, kandi uko nabivuze dushira Imana imbere ya vyose, si igikorwa vy'umuntu mugimpanirimo byose bizogenda neza, kandi abivuze ndavyizeye. Ego murakoze cyane kuba mwitavye ubutumire bwacu. Ni karibu kandi muri studio za Radio RFM. Mwakoze ku butumire. Ego. Je suis très ravi. Okay. Nuko ndanabakengurukire mwebwe mwese mwariko murakurikira ikiganiro dukunda Burundi cyo kuno munsi. Nkuko nayobwiye ikiganiro dukunda Burundi mugiye kuza muragikurikira ku minsi yose ya gatatu kuva igihe cy'isa 9 kugera igihe cy'isa 10. Ikiyo mwongera mugisubira kucumviriza ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isa 3 kugera igihe cy'isaha 6. Ndabipfuriza kugira umunsi wa gatandatu mwiza n'imanza nziza kuba zifise.